nitwa Remonzi Imana nkaba naserukiye iradio Bonesha FM. Ikibazo ca mbere ndakirabisha ku muvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano. Harabaye ubwicanyi bwakozwe muri ntara ya Mwaro, hanyuma haraba ubundi bwicanyi mu ntara ya Muramvya, ubuheruka na magrenade yatewe mu gisagara ca Bujumbura. Ubu amatohoza yo bageze abantu baba bakorwa bwicanyi baba baramenyekanye. Ikibazo ca kabiri ni mu bushikiranganje bw'abakozi n'akazi. Imyaka irenga 4 iraheze abakozi ba leta baswe uturusho mu ntumbero yo kunganisha imishahara. Mbere amasendika aheruka kumenyesha nuko imiliyaridi 34 zari zashizwe muri uyo mugambi atana kimwe zaranguye. Ico gikorwa cyo gukura ubusumbasumbane bw'imishahara coba kigeze haba intambamyiye kugira gishigwe mu ngiro. Aho nyene twarabonye turumva abakozi ba radio na televiziyo y'igihugu bidoga ko ari amafaranga y'imyaka 2 abandi bakozi baronkejwe ariko bobo ntibayaronka. Habuze iki kugira batunganirizwe narijya ikibazo bagishikanye mu bushikiranganje bw'abakozi n'akazi no mu bushikiranganje bw'igega ca leta. Jambo nitwa Petero Nkurikiye nkaba ndi umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano. Ikibazo ca mbere twabajijwe kivuga kiti ubushikiranganje bwarafashe ingingo yo guhagarika abashorera amavuta y'amamesa hanze y'igihugu, bati mbega ko tutayabona mu bidandazwa bisanzwe birekuriwe gushorwa hanze y'igihugu, mbega amavuta amamesa yarasanzwe ashorwa hanze y'igihugu. Ico twavuga kuri kino kibazo nuko iyi ngingo yafashwe na nyakubahwa umushikiranganje ni nkiyaje kwiyutsa, kuko musanzwe mubizi yuko haciye igihe ibidandazwa ivyimburwa mbumbarugo vyarahagaritswe gushorerwa hanze y'igihugu kugira dukingire umwimbu wacu. Rero iyi ningingo yaje kwibutsa yafatiye kuko hari imyidogo y'abene gihugu bamwe bavuga yuko amamesa yoba ataboneka ariko arakena, hanyuma rero iyi ngingo iraheza irafatwa kubera kuko rero byari bisanzwe bibujijwe yuko ivyimburwa mbumbarugo bishorwa hanze. Ababikora nukuvuga ko bahora babikora mu kinyegero bitari birekuwe n'amategeko. Ikibazo kigira kabiri cabajijwe na patiri yaserukiye ikinyamakuru Ndongozi kijanye n'isamburwa ry'ivyari vyubatswe mu bibanza bitategerezwa kubakwamwo, aho yabajije ati none babasamburira bisunze itegeko irihe, ati mbega nta bandi bazohava baca bahubaka, ati abari baraguze bisunze amategeko bo bazoshumbushwa, ati mbega nta ruhombo mufise rw'amatagisi yahora yinjizwa n'abahora badandariza muri ivyo bibanza. Aha twobanza ubwa mbere na mbere gutanga umuco ukurikira. Ingingo yo gusambura inyubakwa zose zubatswe mu bibanza bitarikuwe n'amategeko ni ingingo atari shasha, yari yafashwe kera guhera mu mwaka wa 2013 niho ubushikiranganje bubijejwe bwari bwafashe iyo ngingo buranagenda burerekana inzu zose zitegeza gusamburwa mu gushira ikimenyetso c'umusaraba utukura kuri ayo mazu. Aha rero twagomba twibutse yuko inzu zisamburwa nizubatswe mu bibanza bitariko n'amategeko bikurikira, nukuvuga amabarabara makuru aduga ruguru uvuye Bujumbura, nukuvuga abantu bose bubatse mu bibanza batategezwa kubakamwo bafatiye ku bicapu vy'ibisagara canke ibigwa mikuru byari vyakozwe imbere yaho. Ico gikorwa rero cibukijwe mu nama nyakubahwa umushikiranganje yagirishije abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano hari Ingozi, arababwira yuko bategerezwa kubisambura ku neza y'abene igihugu bose, kubera kuko bajya abantu bakamubibanza
bibujijwe kuko akenshi ni bibanza bicamwo insinga imiringoti ituzanira amatara n'amazi ni bibanza vyari vyaratangiwe umuzibukiro nk'aha hafi y'amabarabara murazi ko kuva kwibarabara gushika ku metero 6 hari haratangiwe umuzibukiro ariko abantu baraheza barimenyera kubera habaye gusamara nkumbure twasamajwe n'ibindi abantu barimenyera baza baraca mu ryahumye leta n'inzego zayo baraza barahubaka rero ico gikorwa twomenyesha ko gushika uno munsi kiriko kigenda neza cane mu gihugu cose abantu bose bubatse muri ivyo bibanza tuvuze bitarikuwe n'amategeko bariko nibo nyene bisamburira iki twagira tugigarukeko nibo nyene bisamburira kiretse aho bananye hagize unana aho rero baraheza bakamufasha kubikuraho kugira ngo agendere mu mategeko muti rero mwisunga itegeko irihe mu kugira ngo babisambure ahantu ca ndakubaza nti mbega none bo mu kuvyubaka mu bibanza bibujwe n'amategeko bari bisunze itegeko irihe kuko hariho n'abari bararonse imizibukiro aho hafi y'amabarabara kugira ngo bagaruke kuhubaka bararonse umuzibukiro bari bisunze itegeko irihe bari barenze ku mategeko leta irafise uburenganzira bwo kuraba ko amategeko yose y'igihugu yubahirizwa ni muri iyo ntumbero rero hafashwe iyo ngingo kugira ngo amategeko yubahirizwe ariko rero yari yavuze ati uretse abo hariho n'abandi bubaka babanje kuronswa impapuro n'abajejwe intwaro ibisivyo nakubwiye ko ari igikorwa kigeze kure cyane ahenshi hose nta muntu n'umwe yashoboye kuzana impapuro zisunze amategeko ni ukuvuga urwa rupapuro uburenganzira bwo kubaka butangwa n'igisata kijejwe ivy'inyubako muri leta nta numwe yakizanye urupapuro gukuri abazizanye nyinshi wasanga ari impapuro za magendo uwuzi nawe ko barufise gukuri koko ararushira uwo warumuhaye hanyuma baheze biga ikibazo ciwe bamutunganiriza yanabajije ati none nta bandi bazova bahubaka wewe twokwemerera twosamburira bamwe hama tukemerera gute abandi ko baza kuhubaka nta bandi rero bazova bahubaka uruhombo ku mataxe nibaza yuko ahubwo muri no minsi amatagisi ariko araduga murabizi ko twagize amezi ya gahinyuza mwarabonye amatagisi twinjije yahora atinjira mu kigega cya leta uno munsi ntihariko araduga cane aya rero tuzoyaheba ku neza y'umwene gihugu kuko ntitwoza kwirukira kuja kwegeranya amatagisi atari na menshi kugira ngo turiko turahungabanya ineza y'umwene gihugu kuko ibi bikorwa biriko biba ku neza y'umwene gihugu ku neza rusange ko ntivyumvikana ko umuntu umwe canke babiri ku nyungu ziwe ashobora kuza konona ineza rusange ano bahanga akarorero ariko tukiri ngaho nyene tugiye ku nyubakwa za leta nini bishika ugasanga zarobatswe muri ico kibanza zitazira kubakwamwo mbega zozo zizosamburwa twavuze neza yuko bijya bibanza vyose vyubatswemo bitisunza amategeko inyubakwa zose zizosamburwa aho ni kuri bose zaba inyubakwa za kanaka canke za kanaka z'umukuru canke umutoyi zizotegezwa kuhava mugabo bukiri ngaho nyene ko amategeko asanzwe ahari kandi n'intwaro yamiriho bigenda gute kugira ngo umuntu yubake ku murango izuba riva hanyuma hakazokwikangura amategeko asaba yuko umuntu yobomora kandi yubaka ku mugaragaro abantu bose barorera nakubwiye yuko harashobora kuba harabaye ugusamara rimwe na rimwe harabaye rero gusamara ibintu vyose birafise ababibazwa umuntu wese azi ko yasamaye hanyuma ibintu bikamwononekara na yarajijwe amabanga kanaka bose bazobazwa reka tubasabe mwishure ku bindi bibazo mwarimwe abajijwe haba mu bindi bisata bikukira ubwo bushikiranganje Dego iki kijanye na twabajijwe n'umesha makuru wo muri radio Bonesha avuga yuko habaye ibitero mu Rusaka Muramvya ni Bujumbura ati amatohoza ageze hehe ati mbega ababikoze baramaze kumenyekana kuri ibi bitero vyabaye mu Rusaka Muramvya ni Bujumbura amatohoza y'igipolisi asana yarangiye kuko haramaze gufatwa harafashwa abantu 14 kuri iki gitero cabereye mu Rusaka harimwo abahoze ari abasirikare bashika kuri 4 hanyuma kuri iki gitero cabereye i Muramvya harafashwe abantu 12
harimwo abahoze ari abasirikare babiri n'uri mu karuhuko k'abakukuruke umupolisi umwe. Hama kuri iki gitero cabereye i Bujumbura c'ibisasu ntezwantoki harafashwe abantu bashika kuri 3. Umwe akaba yafatanywe grenade, igira kabiri yagira tere abanje kuraswa cyamukorokana aca arafatwa. Aho rero niho amatohoza ageze, abo bantu barafashwe, ivyemezo biriho ko ari bo babikoze, hanyuma amadosiye yarashikirijwe ubutungane kugira ngo bakubite intahe mu gahanga.